Imbere y'umutaga wo kw'igenekerezo rya 18 Ruhuhuma, umukuru w'inama Nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarakoranije abatowe muri komine Kiremba hamwe n'abaserukira ubuzi bwa leta muri iyo komine kugira ngo bayage ibijanye n'iterambere no kubumbatira amahoro n'umutekano. Mu mpanuro nyeniteka Sinzohagera yatekereye abari muri iyo nama, yabahimirije kwigenza runtu, yongera asaba abajejwe intwaro gukorana neza kandi bumvikana. Iyo turamutse tugendeye amakomine tuba tuje kumviriza kuganira n'abenegihugu n'indongozi badushikirize akababakiye, ariko na cane cane birya bibazo biba birenze bikarenga ikomine bikarenga intara, hanyuma twebwe tugashobora kubitambutsa imbere ku bashikiranganje batandukanye. Nsabe ndongozi muri hano twige umwe wese kurindira umwanya wiwe. Umuntu wese Imana yaramwandikiye igihe ciwe. Kwifuza ni vyiza, n'uburenganzira bw'umuntu wese, ariko ibyo twifuza sibyo twaba twaronse misi yose. Ko yifuza kuba musanteri ni vyiza, ariko kandi kubyifuza ni kimwe, kumuba n'ikindi. Birashoboka ugasanga bari mu nama ya komine ku rwego rw'inama Nkenguzamateka dukorana n'inama za komine n'abatuye ku mitumba. Icyo gituma mwumva niko ndavuga aya majambo. Birashoboka ko mu nama ya komine ushobora kuba wari wipanze kugira ube musanteri, ngabo ugasanga ikarata yagusivye, si wewe ugize ayo mahirwe. Utagize amahirwe rero reka guterana inkokora. Kana ngenda babwire, ndakunze kubivuga, naho wo kwandika ibara umuntu mbere bakanamukura, amahirwe wibaza ko ari wowe uzoca uhasubira nayahe? Rega nta ikibazo kiri. Mbega wibaza yuko ni wabikora barashobora kumukura kuko ntiyavutse ari musanteri, hari ntazosangira mu musanteri, nejo ingingo yo kumukura ashobora gusohoka ibisanzwe. Mugana genda kubaza ikibazo, wewe uri kurabigira, amahirwe ufise kari uzoca uhaja angana gute? Nje gituma nagenda bigiye mu Kiremba, umwe wese niyige kurindira umwanya wiwe. Igihe cyawe kitaragera ukindi ugaramye wubamye uduka wicara usura ivumbi ukoma induru urayikoma n'ijwi rikagenda, wawe ndakabana nyatwara. Twige kumenya uburongozi ngere butunganywa abanyakuba, twigishanye. Ikomine n'igwanyu ni mwebwe mutereza kwiteza imbere. Indongozi nziza hari byo tereza kubahiriza amategeko nyakwa musanteri, amategeko tukayubahiriza. Kubahiriza amategeko, uburongozi mwisanzwe bagaze ku mategeko. Dusoma amategeko atugenga, turafise amategeko agenga komine, turafise itegeko rya komine, tuyubahirize mu gufata ingingo, mu gukora ibikorwa. Nimba ari ingingo kanaka dufashe tuyifate, mugabo kandi dusabe na kubabura amatari ari yabibonye, hanyuma ko murazi ingingo za komine hari igihe bisaba yuko nyakubabura amatari ashira ku mukono. Dukurikiza amategeko, twige kubahiriza inzego. Mukuru w'umutumba cyakwa chef de zone, kirazira ko twari kintu kwa musanteri, chef de zone atacazi. Mufatane mu nda, ibibazo muba mufise murabe ingene mu bitunganya. Hari inzego zibakurira muziture, ariko nagenda basabe banyengozi muri ngaha, ntimwihutire gusohora ibibazo byanyu hanze y'intara yanyu. Intara ya Ngozi ko ndayizi n'abantu nzi bayivukamwo, nta kibazo mwashatse kugikemura none. Ariko nico gituma nguma nibaza ikibazo, umuntu arengana abavuka ntara akajana ikibazo c'intara
hanze. Ubwo by'ukuri uyo muntu agenzwa na kamwe canke arafise iyindi mforo afise. Uyo muntu by'ukuri arakunda intara canke nawe yoba ari igikoresho c'abandi bantu kimbure bitebuke tuzotora tukamenya. Hari ibyo yavuze byo guharika inda z'indaro mu banyeshure, guharika. Nagira nsaba muri hano, iyo mubonye umugenzi wanyu yaharitswe, mukorana abamama bo ku mutumba, mugende mu mutera amazi mu musohora. Ibyo mwobigira ku bagabo nka bangahe? Guharika ku mutumba bice bihagarara. Ibi ingeso by'ukuri dukwiye gutuza. Dukwiye gutuza ingeso yo guharika mu gihugu cyacu Burundi. Ubukene n'inzara turashima ko nyine icubahiro mu gihugu cyacu Burundi General Major Ndayishimiye yabonye kari urugamba dukwiye gutonda twese, tugahaguruka twira ngo turwanye ubukene, turwanye inzara, abantu turime, twimbure, tworore, kugira ngo umunwa uronke icurya, tuve mu bukene. Muri Kiremba ndumva mwaramaze gutahura iryo banga, kurumva n'umwimbu ni mu mwabaye ba mbere mu mwaka uheze, kandi n'ubu numva nyakwawe amatara avuga ati n'ubu Kiremba izimbura, nubwo hariho ibihe bigenda biracamwo, ni ibihe nyene usanga gihindagurika ry'ibihe, aho urumva nta kundi kuko ari nyakwawe amatara ikirere ntacagaba, umukuru w'igihugu ikirere ntakigaba, hari nyene kigira ugasanga nyene urubura ruraguye, ariko kandi ugashimana ko abantu bari kukivi bariko barakora kugira ngo bagwize umwimbu. Ibyo ntibiduca intege, tubana yitugwiza umwimbu. Ambere gatumira ugwaruka n'abakenyezi, mwarumvise ko leta mvyeyi yashizeho amabanke, banki y'ugwaruka, banki y'abakenyezi. Nimuhaguruke mukora imigambi, yo kubateza imbere. Abakenyezi muhaguruke muje hamwe, musabe ingurane muri rya banki y'abakenyezi. Komine ifisemwo umutahe, haba mu banki y'ugwaruka, mu banki y'abakenyezi, komine ifisemwo umutahe. Mugende musabe ingurane, mukore, mwiteze imbere, kugira ngo nanone tugwane bune bukene. Ugwaruka mubabwire, mwebwe muri mu nama ya komine, egera ugwaruka murumobirize, rugende rutunganye imigambi y'iterambere. Ibyo kuvuga igifaransa kirekire babihagarike.